kirakunzwe kuvuga gose ngo abanyamwaro ngo n'ingumi ngo ntaco bikura ngo ni kingorongoro kigwe hasi ngo cagitora washi ngo nta kintu kimwe yikura. Abanyamwaro barakunda impano zivuye hanze kusumba ivyo biguriye. Kandi tukaba tuzi ko abanyamwaro bakunda ibiti canke ibintu by'igisirikare n'igipolisi. Abanyamwaro na pouvoir uku barafatanye. Abanyamwaro nabo n'abantu biyorobeka cane. N'abanyamwaro barafise akantu k'akagaba nabo nyene. Arafise ukuntu mubajije ibibazo agomba kubitirika kubona kabijana ukunda nyene. Turabimenyereye bivugwa kenshi bikavugwa henshi bikavugwa na benshi. Bamwe ngo abanyamwaro bakunda amafaranga abandi nabo ngo ni ingumyi. Twifuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Jenny yitwa Bwitonzi Antia Roxana. Ku mazina y'abavyeyi banyise ni Aimé Christa Kimana aka Acha. Nitwa Mugisha Carmel. Jenny yitwa Ishimwe de la Muriel. Nitwa Aniela Ingabire. Jenny yitwa Nyomugisha Patrick alias Pacheco. Biciye mu biyago hagati yabo no mu tubazo babazanya baratora umunyamwaro ari muri bo. Kuba umunyamwaro byaratevye birarengera kuba ari umuntu akomoka mu ntara ya Mwaro. Nyabona bija mu migenzo kandi kenshi itabonwa neza bigatuma dusanga hadutse ugukumirana. Muri aba bakinyi none mwibaza ko umunyamwaro yoba arinde. Je twaganye n'abatari bake ariko mu twaganiriye hari wanteye amakenga. Uwo nawe nta wundi ni Acha. Kubera iki tugitangura kuvugana twaganiriye ndamubaza nti none wewe urafise abavyeyi bose ngwego ngo ndamubaza ati mama wakora iki ngo n'umuganga papa nawe n'umusirikare. Ndavuga ako kantu ko kwiyemedeje nyene yanyishuye ngo n'umusirikare. Ndavuga ati none uri bishika ukaduga kuramutsa abavyeyi ba papa wawe canke ba mama wawe yego none ibintu by'amatongo bizigwe ngo yo ntunyibutse. Ndavuga nti birakomeretse byagenze gute ngo twaraye turaharira gushika ngo nibara riragwa. Ndavuga nti aho onye ntani sinarize ndarakekera ndavuze nti Acha umunyamwaro. Je ngerageje kubiraba abantu bose twavuganye umuntu abonye ko yoba ari umunyamwaro mu bakobwa ni Antia. Igituma nabonye Antia akari umunyamwaro bivaye n'utubazo nagenda mubaza tumwe icambere abanyamwaro bari romantique. Ikintu namwajije rero nasanze ari très romantique. Ikindi ca kabiri kubijanye n'abavyeyi biwe yambwiye yuko papa wiwe n'ikintu bise inka barahuza cane kandi iyo bariko baraharira cane mu kabare bariko bahari ivya politiki. Ico kintu muri ivyo bintu vyatumye kandi nasanze Antia cane arakunda amakado. Abanyamwaro barakunda impano zivuye hanze kusumba ivyo biguriye. Je natoye ko ari Antia. Je ngerageje kuraba umunyamwaro niyumve yuko yoba ari Carmela. Ati kubera iki nabonye ari umuntu yiyorobeka umuntu nyene udusoni nawe murabibona nyene abanyamwaro bavuga yuko bafise udusoni. Je niwe niketse kuko udusoni twiwe nyene twagerageje kunyereka yuko yoba ari umunyamwaro. Gusa hari n'undi navugishije numva nyene ku kintu c'amatongo n'ibindi yakunda amatongo gose kushika yana mojije nka matongo y'abasokuru boja kuyagwanira ugira ibiki nibi yambwiye ego uwo nta wundi atari Aniela. Mu gutora umunyamwaro nasanze ari Antia niwe aza kwisonga kubera nasanze ari umukobwa akerebutse kandi ashobora kuba ari umukobwa agira amanyama ngo bafise amahane niryo twaye tumvise mu banyamwaro. Ariko ikindi naco nibaza yuko impamvu ari umunyamwaro nuko asanze kuba ari umukobwa akerebutse kurusha abandi twaganiriye. Ubundi rero ntashinze ko intahe ari umunyamwaro ni Acha. Kubera ko ari Acha nasanze afise umuvyeyi w'umusoda kandi tukaba tuzi ko abanyamwaro bakunda ibiti canke ibintu by'igisirikare n'igipolisi. Namwe murayibona rero Acha ategeze ko ari umunyamwaro. Jewe ku bantu bose nabajije abose turi kumwe ngaha ntarenze ndiyumvira kure no hirya no hino Pacheco ni umunyamwaro pire kubera afise n'akantu n'abanyamwaro bafise akantu k'akagamba nabo nyene
arafise ukuntu mubajije ibibazo agomba kubitrika ukuntu akabijana ukunda nyene ntatomora nyuma mubajije ikibazo nyene azana ibindi bintu vyiwe nyene ukamengo nyene kandi arafise akantu ko amanyama mu bantu bose twavuganye jewe sinagize amadute ngurumva ngo niyumvire cyane niyumvire umuntu umwe nawe ni aca basha mene ko mutamubona ofetse n'umunyamwaro uri kurabona muri abo coupe yo imishatsi genre aka ordinaire kandi nyene urakabona aka ordinaire ki ubwanwa na moje importance abia yavuze ngo umushatsi wiwe ni hamwe nyine hamera uwundi sino importance nini hama ndamubaza pouvoir basha yiga na science politique urumva ari obsédé par le pouvoir abanyamwaro na pouvoir uku barafatanye hanyuma ikindi yo aca nukuri ukuntu aharira ntakwemera no kuheza kuvuga genre aguma kubwira kubera ko ari convaincu ko ibintu byo bifite sens hanyuma nkuru iza muri zose basha twaje gutuna mugabo niwe muntu yajazanye ikingorongoro sigurira ukuntu umuntu aza afise ikingorongoro muri tournage en tout cas birumvikana ko ari umunyamwaro kandi mwe mu mpaririza ni ari umunyamwaro murabyiboneye mu bo batoye ntibigeze babahurizako baratanga inyigisho bakuye muri aka gakino ku gakino duhejeje gukina ngaha abantu twari 6 abantu bane umwe ni washoye kuntora ngo ndi umunyamwaro aravye ngo je ndatinya no kuvuga avuze ngo je ndatinya abanyamwaro bose ntibatinya abanyamwaro bose ntibatinya je kuba ntinya noneho yabesheje sintinya abanyamwaro ntabwo batubonera ku byo batubwiye ngaha ariko ivyo ni ibintu ushaka kuza ku muntu navukiye imwaro ariko sinabandanije mbayo haize imyaka irenga 10 mvuyeyo rero ntabwo twoza turashiramwe uko umuntu ushaka kumubonera ku bya politike ku byiki papa wanje sumusoda kandi bya politike ntabyo arimo bivuze ngo umunyamwaro nico kimera umunyagitega canke wahandi byukuri numvise na jewe amakarita yako aravuga vyasaba uko ndayafise yose misanzo nasanze ndumunyamwaro atavyonzi na jewe hari wavuze ngo ndi umunyamwaro ariko nanje nakomeje gutangara umunyamwaro kubera iki yambwiye ngo nkunda makado antuka nta muntu ayanga surtout abakobwa cyane turayakunda cyane gose yavuze ngo nkunda amafaranga nta uyanka bwa yuko ico kintu cyo shuvuga ngo ningumye canke ngo ntaco bikura ntikiba ku munyamwaro gusa ahubwo nubwo ko abari kamere y'umuntu umunyengozi arashobora kuba ari ngumye umunyakirundo arashobora kuba ari ngumye umunyagitega arashobora kuba ari ngumye bivaye na kamere kiwe ahubwo umuntu bivaye nuko ameze arafise nubwo gute amakarite n'amadefo amuranga asanzwe ari muri we aruko yena ameze bitagaragaye ngo nuko yavukiye hanye canke ngo aba ngaha hanye kirazira kuraba umuntu umurabiye ukuntu ameze canke kugira canke apparence yiwe harabavuze ngo imishatsi ubwanwa natwe turayitereka kandi tarabanyamwaro reka ikintu nabonye byozane no kuba umuntu kamutahura uko atari kubera ibintu wagira murabira kwaho nyene kubisanzwe ivyo bintu twobihagarika yuko ubonye umuntu ucuvuga ngo n'uyu kuko turabona henshi biraba ugasanga bizanye ingorane icambere birashobora kumuza amahirwe mu kibano canke mu kazi ugasanga hari ikintu yararekuriwe kuronka ngo kubera ko kantu avuga ngo uno umunyamwaro kandi barafise akantu k'abagamba gato usanga ariko arikumira muri we arikumira reka aravuga nti none kubera iki ugasanga cya kintu rekuronka nta kironse kubera iki kakantu kaza kumudoma kuri utoki ngo nuyu kandi ugasanga abana ashaka si nawe mbwa bigatuma haba injyane amatati kubera ico kintu urashobora no gutuma umuntu nk'uwo muntu ari umunyamwaro kubera ko yumvise ibintu twama tubabwira ngo bakunda amahera bakunda pouvoir ugasanga umuntu ahantu hava arahikuyeko ugasanga arumvise ko aho hantu atahakunze bivanye n'ivyo ko baramuvugako bigashobora gutuma rero hari n'amahirwe ashobora kubura kubera ko hariho ibintu bagenda bamuvugako akumva yuko yeyanse emotionnellement bivanye n'ahava no kuri ivyo bintu twabihagarika